je rero mvuga nti service itezwa kubiriho gré suivi evaluation yo muri fomi yo korana neza la service bijejwe mu bushikiranganje bw'ibintu byoroze n'ibidukikije bagakorana bakagira programme après vente y'izi produit kugira ngo zirabe kandi itezwa kugenda iragenda igashika ikagarukana iyo information ikagenda igashika ikagarukana kugira ngo itume utwo tubazo umuntu atumenye hakiri kare adutorera inyishu hakiri kare amazi atararenga inkombe kirakenewe suivi evaluation service après vente impanuro notanga ifumbire ivanze amase imborera n'ivyunyunyu tumenyereye biva mu rubuyebuye n'intambwe nini cyane mu migambi yo kwisi yose wagomba iyo bita l'agroecologie aho bagira bati ibi vyunyunyu by'ikizungu byakorewe mu ruganda tubigabanye mugo nababwiye igituma mu Burundi tutateza kubiganya kuko isi yarakamvutse tuteza kubigarukana mugabe intumbero nziza cyane ni uko tugenda turi organique tukakoresha ivyo byatsi yo fumbire ibintu naturel nivyo bibuyebuye bagomba ntibitanga ivyunyunyu egangere mu kwikora barakonsantra bati ivyo vyunyunyu bakabigira byinshi ubundi biriho mu kuzimu mugabo gitewa kibijya buke buke nuko je mvuga rero ni nukuri iyo ntumbero ya fertilisation organo-mineral uzobisanga no mu bitabo byose ivyo bya agroecology niyo ntumbero jewe kubwanje inzira nziza intumbero nziza yo gukorera ya masi yacu ishwagara bwa mbere ya calcium dusanga muri zangere ziriko ziragira kitabuze yo kushiramwe yindi shwagara kugira ngo umurima wose kuko ijyangirija mu kinogo kimwe kimwe urumva uteye ahandi uteza kuzana iyindi ubisanzwe uteza kwitera ishwagara umururazi wisi uwo murazi wisi rero uronona n'ibinyabuzima byose wejeje rero shiramwe amase ngivyo intumbero zitatu inkingi zitatu zo gukorera isi nziza ngaha mu Burundi kirazwi neza yuko amafumbire nka DAP na URE atera umurazi wisi nivyo ico kirazwi umurazi wisi uzananye niyo fumbire ni naco gituma mu gukora iyo fumbire fomi bashizemo calcium kugira ngo bagabanye umurazi uzananye nizo fumbire kugira ngo ntiyongere iyo fumbire ntiyongere umurazi wari uhari yamba fumbire mva ruganda rero DAP na URE yongereza ikibi mu kindi isanze umurazi bizananiye witekereye utekeye ikawusanza mu isi imaze kugira umurazi uba wisha ibintu wongeye akabi mu kandi mugabe ibiharuro biro ingene utegezwa kubikora utegezwa gushiramo DAP ukayijanisha n'ishwagara ukayijana n'ishwagara kugira ngo uwo murazi bizananye basi ntujane mu isi merewe nabi ivyo nizo fomi ikora iyo calcium na magnesium n'ikikora bayita acidité résiduaire icya kabiri naco rero burya nakubwiye ko ubuzima bw'isi butangwa n'amase amase ari agaburira ibinyabuzima carbone rero abantu benshi ntibabizi mu gihe uzanye ifumbire ugashira mu kuzimu hajya ikintu gitangura kwihereza iyo fumbire si gitegwa kenshi bagomba igitegwa ntikiba kiragira imizi kwiye n'ibinyabuzima urayiha NPK calcium magnesium byose twavuze naho ushaka ugashikana kuri 13 itaronsi yo carbone mu masenti nta buzima buri mu kuzimu kija gikora iki none iyo ibyo binyabuzima bica bikora iki bica birondira iyo carbone iri bica bija muri ya fumbire y'ikirundi yamborera mu kuzimu bikayirya bashaka imwe kaciguruka CO2 effet de serre imwe vyonona ugasubira gashiramwo ya engrais mineral byo by'ikizungu igasubira ikimba ya carbone ikimba uzurazana ya engrais imva ruganda yimba carbone gushikaho carbone ihera gushikaho ya mase ahera aheze rero utavyinshi inshuti ya miheha yatuma amazi atembera yatuma umuyaga utembera isi ciba urubuye bayita subsidence ico kirazwi washaka kurabaza n'abantu bamwe bakoresheje engrais kera nk'abanyagitega ico barakizi yuko uzana ifumbire y'ikizungu isi kujana ikaci urubuye nukuvuga porosite imiheha ntanamba rero ugakoresha ivyunyunyu mva ruganda utabifatanije n'amase ni assassinat uba wishisi biba yapfuye kandi irapfa mu bisanzwe rero umuti wa byose nukuzanana n'amase n'ifumbire y'ikirundi ukabivanga n'ivyo vyunyunyu by'ikizungu hari ivyo fumbire irakora je niko ndabibona kandi uko ndabivuga ka bushakashatsi
kandi nibaza ko n'abashakashatsi bandi babibona nk'uko ndabibona iyo courant organo mineral iri hose.